turabaramukije cyane cyangwa turabahaye mwiriwe bivanye n'aho umwe wese aherereye mu mihingo ine y'isi. Twizere yuko muri amahoro kandi tubibutse kwiri ari rya shure ry'abarundi bose, ishure bategurira gusubiza hamwe eka mbere no kurekuriranira. Nuko rero twari tugize iminsi tuganira ku vyerekeye imbona kazoza y'Uburundi canke la vision y'Uburundi kino gihe, aho abategetsi birirwa barabidusubiriramwo, birirwa barabitwibutsa, kandi ni vyiza cane. Ni vyiza ko tubona iyo turiko turaca n'ukuntu twoshikayo. Rero baratubwira bati imbona kazoza y'Uburundi, imbono y'Uburundi nuko twoba igihugu c'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2040 coba ari igihugu cifashe, mu mwaka w'ibihumbi 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Ni vyiza cane, ni imbono nziza cane. Ariko naho biruko, mbega ni gute twoshobora gushika mu bihumbi 2040 igihugu c'Uburundi cifashe? Hariho intambamyi zitari nke, zimwe n'izindi sinokwirwa ndazigarukako, ariko izigaragara, hariho intambamyi z'ibiturire, hariho intambamyi ariyo novuga nyamukuru cane gusuvya izindi, intambamyi y'ubutungane. Ubutungane, igisata c'ubutungane n'igisata kitifashe neza, kandi mu gihe ico gisata kigwaye, ivy'iterambere canke ivy'uko igihugu co kwifata, ivyo twogomba tukabikura mu mutwe. Nuko hariho n'ibindi bisata, ibisata bijanye na les infrastructures canke inyubako za leta, inyubako zikomeye za leta, amabarabara, aha twovuga nk'umuyagankuba udakwiye, aha twovuga umuvuduko wa internet ukiri hasi gose mu gihugu cacu, twovuga n'ibibazo vya politike, ibibazo vya politike biguma mu gihugu cacu, ibibazo tubona yuko umengo mbere nta n'umugambi wuko vyohera uriho. Rero mu gihe hari ibibazo vya politike, nico kimwe na vya bindi vy'ubutungane, mu gihe hari ibibazo vya politike nta kintu na kimwe c'iterambere gishoboka. Mwibuke ca ciyumviro canke ya station ya George Ergozi, wa mwanditsi akaba n'umuhinga mu vy'ubutunzi w'umufaransa. Mwibuke ingene yavuze ati ahari ingorane ya politike nta muti w'ibibazo vy'ubutunzi upfa warabonetse. Yavuze ati un problème politique est un problème économique sans solution. Voilà. Rero mu gihe mu gihugu c'Uburundi hakiriho ibibazo vya politike, mu gihe hakiriho kutumvikana, mu gihe hakiriho impunzi, mu gihe hakiriho abanyapolitike bari inyuma y'igihugu, mu gihe hakiriho imigwi igwanya igihugu, mu gihe ivya politike muri rusangi bidapanze neza, ico gihe naho twogomba tukikebagura gute nta terambere twopfa twarashitseko. Ico nibaza yuko n'abategetsi bogomba bakacumva nk'uko, ntibasubire kuza baravuga cane ivyo vy'iterambere, ico kibazo bacirengagije. Voilà, muri rusangi nariko ndavuga intambamyi zohava zitubuza gushika kuri iyo mbona kazoza ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Rero mu bihumbi 2040 nibaza yuko mbere ari na kure. Uno munsi rero mu mwanya uza kuza tuza kuba twabemereye kubategurira ikiganiro kidasanzwe, aho tuza kwerekana ubwa mbere mu gice ca mbere twatwerekanye ukuntu
umugambi w'ubukwavu ntitwawugaye, ni umugambi mwiza, ariko twarerekanye ukuntu uwo mugambi vyohava bigorana yuko wodushikana kw'iryo hangiro ry'imbonakazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060, naho uwo mugambi atari mubi. Ariko twaravuze duti uwo mugambi mwibuke yuko twawushize musho twise microeconomy, voilà, migambi y'abantu bato bato, migambi uja muri ya migambi y'abantu bakora utuntu, usanga bariko barakora utuntu kugira ngo bashobore kwibeshaho, ico bita artisanat, canke gutunga inkoko, gutunga inka, gutunga impene, voilà, gucura, kubumba, ivyo vyose vyaje hamwe muri ca gisata ca microeconomy. Ariko twaravuze yuko hariho n'ikindi gisata ca macroeconomy, arico gituma igihugu gishobora gutera imbere mu mwanya mutoya. Rero uno musi mudukundire tubatumire, turaza kubashikiriza ukuntu igihugu c'u Burundi cotera imbere mu gihe gito, nkuko wa munyeshure yari yatubajije ikibazo ati mbega mu gihe igihugu c'u Burundi coronka gisahira, wewe yakoresheje gisahira, ariko majambo make yari yavuze ati mu gihe igihugu c'u Burundi coronka umurongozi mwiza, iterambere kugira ngo gitere imbere vyokwirirwa birashika mu mwaka w'ibihumbi 2040. Ico ni kico kibazo yari yabajije ati none twokoresha iki, hokogwa iki kugira ngo haboneke iterambere mu gihugu c'u Burundi tutiriwe turashika mu mwaka w'ibihumbi 2040, abantu bakabona iryo terambere ryashwaye igihugu c'u Burundi, batiriwe baramera imvi ngo barindire umwaka w'ibihumbi 2040. Nico kibazo tuza kwishura uno musi, twerekane ukuntu hoba iterambere, twerekane ukuntu hoboneka akazi, twerekane ukuntu ho kwinjira amadovize, twerekane ukuntu igihugu c'u Burundi cotera imbere, abantu bakagitangarira, ukuntu ho kubakwa amabarabara, ukuntu abarundi bobaho neza muri rusangi, nkuko mu bindi bihugu babayeho, tutiriwe turashika mu mwaka w'ibihumbi 2040. Twerekane ukuntu ivyo bintu vyokogwa mu gihe gito cane, mu gihe dukoze ivyo tuzoba dusabikanije ngaho mw'ico cigwa. Ndasubiye kubashimira rero ukuntu muza kwitaba, ukuntu muza kumviriza ico cigwa. Ndasubiye kubashimira ukuntu mwakwirikiranye, kandi ukuntu bigaragara yuko muriko murakurikirana ca cigwa kidasanzwe duheruka kubaha, ca cigwa cerekana neza ukuntu twogaruza umunezero satani yatunyaze. Mwibuke yuko twaberetse inzira zitatu zituma zotuma igihugu gitera imbere. Turabereka inzira imwe muri zo zitatu yotuma abarundi twogorora, kandi turabereka yuko ariyo yonyene yoshobora kudushikana kwihangiro dufise. Twaraberetse yuko inzira y'ibiganiro ariyo nzira nziza, ariyo nzira yemewe, ariyo nzira yoroshe, kandi inzira itotuma inzira yotuma abarundi bashika kw'iryo hangiro batarinze kwirirwa baramererwa nabi ngo hononekare ibintu vyinshi. Twaraberetse abashinga ntahe, baba abashinga ntahe bo mu gihugu, baba abashinga ntahe mvamakungu, kw'isi, ingene babandanye bavuga kuvyerekeye ibiganiro. Naho hoba intambara zimeze gute, naho intambara zomara imyaka 100, naho zomara umunsi canke zikamara imisi 10, inzira ya nyuma ni ibiganiro. Rero si vyiza yuko abantu bokomantaza imitima gushika yaho banka ibiganiro, ivyononekara bikabandanya vyononekara, bakakomantaza imitima
hanyuma ivyo biganiro bikaza kuba ubwa nyuma, aho ikintu gica kiza kuba mu gihe wakomantaje umutima ivyononekara bikononekara, hakononekara ibintu vyinshi cane, aho mu gihe ukomantaje umutima la responsabilité no kuvuga ngo tenkombe, la responsabilité tenkombe no kuvuga ngo ico gihe turaraba ivyononekaye tukavuga duti no, hariho ukuntu twashobora kubihagarika ibintu byose vyononekaye, mugabo wewe ni wewe wari kutuma ivyo bintu bidashobora kuba, ariko waremeye ku nyungu zawe ibintu birononekara, ubuzima bw'abantu burahasigara, ibintu by'abantu, ubutunzi bw'abantu burahashirira. Donc rero muri ico gihe murumva yuko hamwe turinze dushika kuri urwo rwego, murumva yuko vyoba vyatumwe n'abantu bagomba kwikwegerako, vyoba vyatumwe n'abantu bagomba kwikunda. Rero ntitwifuza yuko vyokurirwa birashika hose, ntitwifuza yuko ubuzima bw'abarundi bwokurirwa buratakara, ntitwifuza yuko hari ibintu abarundi biriya kuya vyokurirwa biraturirwa canke vyokurirwa birononwa, kandi hariho inzira yoshobora kudushikana ku mahoro arama n'iterambere tutiriwe turashika iyo hose. Nuko rero uno munsi rero mudukundire tuze gusangira ico cigwa, aho tuza kwerekana ukuntu igihugu c'u Burundi cotera imbere mu mwanya mutoya tutiriwe turashika mu 2040, kandi nizera neza yuko mwese muza kuba muri hafi kugira ngo dushobore gusabikanya ico cigwa. Turasubiye kubashimira cyane kubona muduha akanya kanyu, biratwereka yuko dutamba tutirorera, kandi biratwereka n'umutima mufise, umutima mufitiye igihugu canyu, biratwereka yuko munyotewe, biratwereka yuko mushonje, biratwereka yuko mufise intuntu n'agahinda, biratwereka yuko mwipfuza kubona igihugu c'u Burundi cogorora, kuko utifuza yuko igihugu c'u Burundi cogorora ntiwofata ngo ugure amayinite yawe, ntiwofata ngo ugure amamega yawe ngo wugurure YouTube urabe ibintu wibaza yuko bidashobora kukugirira akamaro. Nuko natwe tubishirako kugira ngo twigire hamwe, kuko Mandela yaravuze ngo the education is the most powerful weapon to change the world. Rero natwe turizere neza yuko izi nyigisho ari kigwanisho gikomeye cyane, turashobora gutanga icigwa ugasanga umuntu yahora yiyumvira ingene ibintu vyotora inzira, uwo munsi mw'ico cigwa agaca abona inzira vyocamwo, voilà, agaca aja ku murongo, ubwenge bwiwe akabushira ku gihe. Voilà, turizeye neza rero yuko muza kuba muri kumwe natwe. Let's keep in touch. Turasubira handi hato, ntimuhave mubonye bitevye gatoya muze kudutahura, hari igihe mu buhinga bigorana, ariko turabahaye umuhango yuko ico cigwa tuhava tukibategurira, kandi kizoba ari cigwa kiryoshe cyane, kizoba ari icigwa kiryoshe cyane, icigwa cerekeye ivy'ubutunzi. Rero muze kuba hafi, turizeye yuko muza kuba mwaguze utuyinite, turizeye yuko muza kuba mwarondeye akanya, eka mbere n'abataza kuba bari hafi ndizera neza yuko baza gusanga hari icigwa cagiyeko. Ciao ciao, ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose. Iyo ugize j'aime uba udufashije yuko ico cigwa canke urubuga rushobora kubanwa n'abantu benshi. Voilà, iyo rero urubuga ruriko rurabonwa n'abantu benshi, donc biraryoha cane, kuko iyo utari kuratamba wirorera usanga ari vyiza cane. Iyo utari kuratamba wirorera usanga
ari vyiza cane. Ugize partage naho urumva yuko ubisangije abagenzi biba ari vyiza gusumba. Ciao ciao rero, mwarahezagiwe, ivyo mukorako vyose bibabera umugisha. Voilà. Nuko turasubira.